turamuzi mene ni brand nini ya sana nubwo twokomantira gusa kuba hano hantu aha kora ko mukugurura murakiraba tu murakiraba sije uko mutaraguze ko samutazi kino gikoropesho kino onya aje kugikoropesha ikiganiro murakiraba igu kandi no kumenya neza ahantu aho ratekera reka turabe bega zange bajya mu sinema y'amafaranga bakoresha baba bafite no mu buzima busanzwe tumye ati ho agiki mu buzima busanzwe turabigikora cyo ukungere kiba gisanzwe gisa kwani munasema mo naizi ngo si urinda ke naye mo bubare waje cyakoropa gikoni baragikoropa Okay, nikiye kintu wombwira bajya abantu bafata umukozi wo munzu yuko ari logistic ari umukozi w'umunzu tunyene batamufata nk'umuntu nibaza agaciro kawo apana k'abakozi kawo bobwite ubwabo kuko uza agaciro kawe ufata nabo umuntu agutekere indyo urya canke ateka indya z'umwana wawe wundi usigira umwana ukagenda basangiye no muri mission maze y'imisi umfashe nabo kurimvya ko imisi wagiye kumarayo uya maraso yawe bayeho gute canke wowe ni wataha ugataha ushonje usanga bateguye indya ku meza ugashaka gufungura ushoboye ko bigenda gute kandi uri umugore ni kuvuga ko adashoboye kuko keshi ibyo bayifata keshi usanga baravuga ati yene nk'umugore amaze kuba successful ico baba bishiramwe nibibaza ko umugore we yakora cyane ni buraya usanga jamana n'ibikoronere ibigabo kanaka ibikiri biki nivyo bisha bituma nyene abasha kubanga muri kino gisagara nyene ibintu nk'ivyo so ubwo butwara ubukura hehe canke nireba ngo ukoresha neza kugira ngo ubashe kumanaging ivyo bintu byose ku buryo biguma biri muri un control ni formule yavyo yep na kirenze kuvuga ko ari Imana mvuze ngo akazi cyo kohera mvuze ngo ni nguvu zanje usanga ndiko ndibesha arabandusha inguvu bandusha gukora ariko ugasanga wowe ubwiwe n'umugore umwe canka umwana umwe bikanga rero niyo mpamvu ushobora ndabivuga ko ari Imana Bura kwaza Sengaa media kaneze komeze neza mu muriro wose genda meze neza nk'ibidasanzwe kandi gusa bisanzwe nyene kujya muri byo twese bakora mu kanwa bw'abuntu bw'Imana kwa bw'ubuntu bw'Imana rero uyu musije mu muvumburo kwa mofu nyene nazi ko bitari bumbere nanubwo ari kope nanubwo ari ngomba gusina ibinya byari ngombwa byabaye ngombwa ko tuza kugenda kumuraba mofu kuko kenshi tukunda kumubona yaje yipodoye iboro yiri ngaha boro tuma kuko yipodoye yene imishatsi yayikunjije ibintu byose nyene nk'ibiye cyanavuga ati uyu munsi rero ni umva mu bisanzwe reka ndababwiza ukuri mu bisanzwe nari namusabye ikiganiro arambwiye ati we nakiribi ejo tuzoza uzombarire tuzogikora ejo umva rero uyu ejo yabimbye hari ejo hahise uyu munsi rero turi uyu munsi ariko rero nje ntaramubwiye ati none gute noza isigura ati rero nti araho usanga nyene akinajyana we never know ako turi saa tu onya wenda ari turasanga ko baranasakira kandi gusagira je nabwo bingona bidake ubwo rero tukiri nganye rero turi ndeke kubicisha amajambo twomoke tugende ngahanya kuko n'umuduga mubona ngahanya ni wa mofu uri mu muduga yakuyani nk'agashingo bamuhereje kuri rya filme ya Save the Date sasa rero reka twinjire ngahanya burya mofu aba ngahanya cyo asi wewe Waro famille. Je ngijuju. Ndabisubiye ujye muduga nagwa ari wa mofo bwana yani nimekuwa nime wrong house. Nyene urugo gwanyago rero nurururi hano. Ani ubita kwa mofu. Kumwabona. Ani ubita kwa mofu. Abaita kwa mofu abantu muvuga ngo abantu bakira amasinema ngo sinzi ngo twarapigitse ibiki nibiki arabinzu kandi ani wiwe n'amapanze opa dokora kanya mbuji
ndiwamereye gahunda none dore amaze kuyikwepa. So reka turi kubitakariza ko umwanya ivyo wabonye rero famille Mofu turamuzi mene ni brand nini ya sana nubwo twokomantira gusa kuba hano hantu ahakora ko mukugurura murakiraba tu murakiraba sijoje uko mutaraguze ko samutazi kino gikoropesho kino onya aje kugikoropesha ikiganiro murakiraba igu kandi rero no kumenya neza neza ahantu ahoratekera reka turabe Bega zange bajya mu masinema y'amafaranga bakoresha baba bafite no mu buzima busanzwe tumye ati ho agiki mu buzima busanzwe turabigikora icyo ukungere kiba gisanzwe gisa kwani munasema mo nazi ngo si uri ndakeye mo bumare waje cyakoropa gikoni baragikoropa Nimvura. Wow, Mofu. Mani wakurovya hano hantu kwe. None ko ntari nakubwiye ko nza kukuvumbura gashaho kugira ngo yategure kuno kono. Cye niko hamba. Kada gufata ego. Iyo umuntu aje koza ivyombo ahana aje kugeza ivyombo naca hoza. Yego kwera cyane. Kandi imvura yaguye niyo mpamvu hakanye. Ivyo ukasigura we navyonze. Ego. Baciye telefone. Umva. Yewana. Inde. Izo. Ndamage uko yateka. Niyo ageraza kuyaki. Ndazi. Apisha izo ndamuheruka kera we kandi namukumbuye ga. Man. Izura mukumbuye kweli. Ugo mugire uko mu telefone. Ni wa mukumbuye. None nani muri office turivuganira. Kandi uvuze gura mukumbuye. Kandi uvuze gura mukumbuye. Oya reka tumuhamagare. Oya hasi ndamukeneye. Uya ni umukumbuye gusa nyene uko kuntu ariko ntabwo umukeneye kumubona. Yes. Oya. Umushaka kumubona twobonana n'ibintu bisanzwe. Kazobonana benga ejo hirya ejo turafite tunana. Kaba bayo tunakula hapa. Niduta. Ni kire abantu bazwi. Kandi usanga ukomeje. Usanga uri muri babandi. Uri usanga bacha bavuga ati ngo. Kubyo muzanye. Ndakwa gatebe basi na utambye kumboze kunda. Oya. Urasutama. Nagasore kadukore kuno kuntu nye. Twirongera agafoto kiruze kugushira kuri cover. None. Mugikoni iwe kumbe uba uyisize. Oya sinigeze nisiga. Abo? Nuko sinisize noze gusa. Avuta nari mu gitondo byose wo gukora iki? Jewe. Ubu nco nkora neza na neza. Ndakaraba mu maso. Niwoga. Shaje nukagaki. Dore nibeshere gashaho. Ukuri je nogagaki. Kandi turi ga famille tufise ngeso nkiyo. Yego. None wakomeje nira ntabwo tujya. Rero turake nuko. So rero famille kibazo dushobora kuheza gukora ikiganiro natangura guteka kandi muca mutaha no bicegenda gute. Urumva? Impamvu nahisemo kuza kwigira nkaho mengo ndiko ndakuvumbura. Kugira ngo umva ni saa sita. Nari ndiko ndabikeka yuko turi busange wenda muriko murasakira tugashikiramo. Kandi twamusubira dusakira rero. Honyene ubuntu n'ubuntu hari ibintu ubona ko ndateka mfise ndarindiriye natumye umukozi kwisoko. Ntaribi turabitegereza ahubwo telefone mbwero ne yongereze ko ibindi. Oya biradukwira. Ibinyi. Hariho n'umuceri. Oya ducuma ubugari niyo sawa amagine aryoshe ku bugari. Nanga gutanga abategeko sha. Nayo ku bugari kandi ubugari urabizi ugira imwe yoge igitonga y'ubugari. Ego vrem. Utari umuborero urataha. Sha ni ngombwa umuntu gucaba umubonye ni ibintu nk'ivyo. Kumva urazi Kirundi. Je sinzi ko abanyamusaga bazi Kirundi rega. Nokore? Ndakizi. Mbega buryo kwiga yuko abanyamusaga dukuyemo yani Imana yabahezagije kuba muri beza. Iyindi impano mbi mufise abanyamusaga ni yahe? Impano mbi.
yuko watuvuga nabi vyonyine atamano bidufise barababeshera rero atubeshera turabana beza ngo abagore bo kumusaga ngo bameze nk'imiduga ngo bameze nk'imiduga yo mu yani igera nyene kumusaga ngo iyo imvura iguye urayobega umuntu n'umuntu ari kuri bi ariko atambuka n'amaguru ati ngo wewe aragira umuntu ari hanze ntanyagirwa cyane nk'umuntu anyagirwa ari muri bisi yo kumusaga bivuze ngo barimuka murakora iki ndabona bazi kubaka nk'abanyamusaga mbwira babuze numbaze lataka nuko Imana nagupromotinga musaga nagoma ndakubaza kudakoresha umukozi kandi uri brandy kani nicuki we ni sawa meze neza ufise shade baungu muje gutera inda uyu mukobwa ni sawa muva azobashigikira azobashigikira kuko umeze neza urakomeye yego ndakomeye uyu mukecuru uyu mugore umufata gute ndamufata neza mu buzima busanzwe ameze gute mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ni umwana mwiza yani mabujawe rero ukumwita umwana ntande rugira yani mabuja wawe ukumwita umwana mumbabarire byari byancanze ni umumabuja mwiza ameze neza atana amaserese yiwe ateza ego ari stress zizo ari stress ziyo nicyongereza mwari yize none eba waje kuvugirisha interview kugira ngo aze gukora ngayi wawe cyangwa ko numva n'indimi zirimo kandi stress akavuze neza none n'ubinene erega abantu bose bakora mu buzi bwo mu nzu baho nibizi baba baraciye mu ishuri bamwe hano baba bafite ama diplome none akurize kutari muri babandi usanga yani nk'ubu kuteka amagi wenda ugasanga kuteka n'ibindi nga nukuri Imana irenga zimukanyirenga ugaca usanga wewe uri amagi ama wewe wagize umwanya wo kujya ucumweza ubugari yani n'irenga urira ukunangana yamara cyenye menshi kwe irenga mongoro riso sirenga okay cyangwa ugasanga ucubaye ugacumweza nk'ibyaraga biba byaraye gatandatu yesu ndabwire story cenga nagakimuhira basicara thank you asha mwabonye mofu yafashe ashira isahani yakora ikajya kabora kwa amenye ko amagi agashira ku ntebe byashashira hasi oya shenda ko hinewe wowe waje natanga utaraza ego wakura vuga ati rero ni urabona jeke abo bakozi naho wanashima James fungura muhiraga yake fungura muhiraga kikobera iyo nire mu matsoma uravyumva iyo nyene baniriwe mwijoro simfungura cyangwa ndamwifana none mufu iyo uvuze ko ufungura gakiya mu rugo iyo uteka aya magi bisigura ati rero udari mu rugo birashika bakajya nabi kuko ubudahari ugateka neza ariko uhari ndabwire story yego uje mu buzima busanzwe sinimana nimba nsangwe n'Imana bisigura byose nakuvuga mahera inga ayo mahera ninga rero nimba umuntu atimana sinumva ko no hava nima abona site mu rugo iwanje ngo bage nabi kandi ngiye kwiga again shida gufungura muri restaurant muri ville kandi urabizi ukuntu banagiye gufungura neza cyane iki rero ngaca abo iwanje kusanga ndabafungurije nabi cyane iki ata bitashitse nkabura bafungura nabi mu buzima busanzwe yani mofu brand tuzi birashika akabura nyene ku buryo nyene yojya injya abadashaka kumbe rero abantu bavuze ati ngo reka na miliyoni zibiri yashize muri rya sene imwe nibabeshye yes tureka ivyo ndashobora kuba nifuza no musiko nojya isalade nge n'inyama nge n'umuceri sivyo n'amafiriti ariko ngomba no musino bikora ko mfise yindi gahunda yejo mfise abana babiri mfise batonya banje babiri baba ngaha mfise n'umukozi turabana abantu batandatu mu nzu ni giharuro kirekire bamwicaye mu gitondo bajya saa sita bajya mw'ijoro rero ni za miliyoni zibiri nizinaruta abo bantu kandi za miliyoni zibiri nizobura mu gihe n'abo bantu babaho atamusi umwe arasiba kurya bafuma barya umuceri n'indagara ariko bakabironka none izo miliyoni zirumva ibintu vyatari ntabwo ari ibintu vyatari wana none mofu basi bajya abantu usanga baba bafata kuko mbonye ukuntu uyu mukozi wawe yakwisanzuye ku buryo akwita umwana wakwita umwana vraiment yasangwa isandura bisa nkaho umengo utandukanye na ba bantu ubusanga
nyene badashobora no kuvuga imbere abamabuja babo nyene ibintu nk'ivyo onya aravuga nawe mubaza abashiriye kubwira turi ko okay none kubera iki okay niki kintu wombwira bajya abantu bafata umukozi wo mu nzu yuko ari logistic ko ari umukozi wo mu nzu tunyene batamufata nk'umuntu nibaza agaciro kawo apana k'abakozi kawo bubwira ubwabo kuko uzi agaciro kawe ufata nabo umuntu agutekera indyo urya canke ateka indya z'umwana wawe wundi usigira umwana ukagenda basangiye no muri misiyo maze y'imisi umfashe nabo kurimvira ko iyo misi wagiye kumarayo uya maraso yawe abayeho gute canke wowe niwataha ugataha ushonje usanga bateguye indya ku meza ugashaka gufungura ushobibaza ko bigenda gute nuba wikunda utamukunze nuba wikunda avaye ko umukunda umanza kwikunda ukamenya agaciro kawe ukacubona kumufata neza mushamakije nk'ivyumviro by'ubujuju canke yani kuba ndikirofa cyane cyangwa ubera yuko abafise uburenganzira bwo kunakurogone gute wugara ku muntu agupangira gahunda yo gufungira basha abantu bumvise ko Ornella MUTONI bwa bundi aciye ubwenge sana kuruta bya interview bara bamukoresha yicaye yimono yakaguru ku kandi nyene mukubite like ngaho mushe mu comment muvuga ati rero ni mofu hejuru cyane iyo kamera kuno bayifashe menga ko kamera mazuru aho urambora kweli reka n'ubundi ego mpetiye ako kamera insuru ushaka wabava gusa akwa afise isura yawe uzonyere bihayije bro uzonara yani ibaze gushika yaho igitasha cawe twari kukubura ngaha tuca tugoza tugakoma tugaca tuvuga ati rero nti raba kino gitasha Ornella MUTONI cora yugurura yinjira bararaba urusaku gute umaze gushika ariyo kabana harugaye kushubanda kandi urazi gutuma wasanze portail yuguruye kwa nenda mutunya gusa yo menye neri kugara ninge panda kandi kwakira wera ruguze kugenze gufite ibolo by'amasantushi ubona aho ushaye hari hejuru raba ukuntu hari hari bije bolo by'amasinga ocha oya burya imana ibizi yani abantu bayo nyene ibintu nk'ivyo zero famille mu mundi ruterame gushika yo ziza gusha kugira ngo tuze gusakira nyene ubuzima bubandanye n'ubwo sineka muri gaha ko watwemere ko tuza gufungura muraza gufungura mbwa tuje gukora ikiganiro ndabakira hamaje ko bakira caneka amashani cumba sawa nako kantu nabwo ari kabi cyane nabwo ari kabi mofu uri umukobwa uri umugore kandi uri n'umukobwa ariko ndavuga kubora kubera ko yani uracara umujene abona ucara umujene kubera ko umujene bamushingira gushaka ku myaka 35 kandi wowe uracara muri 25 sasa urumva yani uracara muri ya system y'ikijene mofu ufise abana babiri obuze umukozi nabatoya bawe babiri sije yani ubwo butwara ubukura hehe bwo kuba ubona mofu nuzo kwigira umubona yagabanutse mofu nuzo kwigira umubona ngo yagirize imyanyari mu maso ngo ibiboro by'ama stress ngo urya mwana yabivuze ko tugira ngo ibiboro by'ama stress ubwo butwara ubukura hehe bwo kubasha kumanaginga yani abo bantu boss nawe urimo ku giti cawe hano mu kiro gisagara cya Bujumbura kandi uri umugore ni kuvuga ko adashoboye kuko keshi ibyo bayifata keshi usanga baravuga ati nyine nk'umugore amaze kuba successful ico baba bishiramo nibibaza ko umugore we yakora cyane ne buraya usanga jamana n'ibikoronere ibigabo kanaka ibikiri bikini byo bisha bituma nyine abasha kubanga muri kino gisagara nyene ibintu nk'ivyo so ubwo butwara ubukura hehe canke nireba ngo ukoresha neza kugira ngo ubashe kumanaginga ivyo bintu byose ku buryo biguma biri muri un control ni formule yavyo yep na kirenze kuvuga ko ari Imana mvuze ngo akazi cyo kohera mvuze ngo ni nguvu zanje usanga ndiko ndibesha arabandusha inguvu bandusha gukora ariko gasanga we ubwiwe n'umugore umwe canga umwana umwe bikanga rero niyo mpamvu shamunda bivuga ko ari Imana ubwo yishaze kuvuga ati rero ko ari Imana arigiye rero Imana ishobora guca ikora yani ikunda abantu bamwe abandi kabirengagiza bivuze ko nanjye nshobora kuba narigeze kuba nabishoboye nico gihe yari inyanga okay ico gihe yagize iki ni inyanga nyine nico gihe canje yari yaposhe nico gihe canje yabona ko nkwiriye ubona nico gihe canje yabona ko nkwiriye bisiga ko iravuga ati nkoresheje nera umutunyaraza kwiga okay kuba ubasha gutara ko ari igihe cyawe kigeze kubaho ukabura bikakugora ariko uyu munsi bikaba bimeze sawa no yes sawa cyane ndacasa Imana cyane okay yego bazo uyu munsi bikaba biruta ejo uca witegura gute kugira ngo ejo hawe yahise atazosubira kandi kuba ejo haza rana akanshi mu buri muntu wese yateye inambwe yifuza gutera n'iyindi yifuza gutera n'iyindi gushikagera ku gasonge yego
nushitse ugasongera nibibaze ngo ugasongera ngo ibintu byahatari biriyo ariyo bya bindi nyine mugani ibibazo biriyo kandi nigera yifuza ko yoba ugasongera ngo amanuka asubire ku yangazi ya mbere akora ibishoboka byose agume handi hejuru nakora mufu rero akoresha iki rero je nakintu ejo yiwe hahise atazobe ejo haza je nakintu kimwe ngoresha usivye ko niyumvisha ko nimba mfise ikintu ana stone je naho no mfise ibihumbi jana no musari vyirasiyo mvuga ati ngo manike ibindi nibi cyo duhura wowe stone ukashumbira ibibazo bya office ngumva umutima wonyene ukuranegeka kuguha ivyo ibihumbi jana canke kwa Sengaa nimira nabikora umutima ubinegetse ngumva nyene ndabugize amahoro cyo niyumvira ko aya mafaranga ukuntu yaje yarayastone Yoniyo diamond ahongera mfise. Sasa yo nabwo ari diamond ni diamond nimbiyo yari diamond. Ahubwo nabajya bamareka bose bazushe bavaho izo diamond azo zizora zikorera. Sasa tukiringa kuri ico kintu uvuze. Kuri je utanga umugisha. Ndumvira ko na iyo ngeso nayo mfise nziza. Ego vrem. Sasa rero jewe bako baragirukana mu nzu mu. Uhaba bimbwira mfise 5 mu mufuko. Kuri kwibana je ndiseri. Baragirukana mu nzu. Kandi rero birambangami pe ego ugomba kugerageza story oya suko kugerageza urigera umbona jembesha kuri social media oya shaka bivuze ko yameje kuvuga oya ubwo yene dashibisa nkaho kandi nanjye hayigo shaka ashatse kwiyemera reka abantu ko afasha je sifasha oya ivyo nivyo bintu biba bikiri naye uzondondera ngo ndumufashe sinagisharo oya ivyo biba ari ibintu nyene umuntu musanzwe abakeneye ariko umutima mfise wombajije ukoresha familia isigura iyo ni kwa unshase kuvuga gutanga bitanga umugisha je nimba nanzi nkaho umuntu kintu ataco nshingiye ko nkavuga ati kigihombi canje ndakiguhaye atakina kimeshi nazi nguzokinyishwa canke nzogiki ngumva gusa umutima wawe bikoze nakiguhaye mba ndiko ndibikira kwigirira neza imbere nanje hari umuntu akima atacanye ego vraiment kaje umuntu ndabizirikana hari umunsi umwe nigeze kumutelefona mofu shana mubwira mofu nagiye mu kabare n'abantu turasina ndaryoherwa ndaburirwa amafaranga ambana make ku buryo ndenze 15,000 acyambaza ni ukoresha ino limikashi kajya karogana cyane mu mutima kabisa nubuni nyene siyo mpamvu bivuze ati nye nabwo uba witayeho ivyo waba wakoze ko bajya abantu uba wabikoreye babivuge niba bivuge baba bazi neza yuko aba hari ikintu waregeze gukora none ni gute uba wiyumvisha yuko ugomba kugira umutima nk'uyu onya kandi dolari ryaraduze ryaraduze mugani ico isigura ko umutima nawe waduze neragira wamaze ukwiza ibisabwa by'uzogira ngo ugire mariage rero dore content rero ya mariage kuko nabonye ndake n'amagura azi kuyamena aho bati shagi none tuza kubibona kandi dukundira ahubwo ni wanahisha tuzo kusangirira nyene kuri kamera babone n'ukunge nurya narahimwe baba bambonye apana byo byo mabien cyangwa so famille arabitwemereye oya we ni wihisha vraiment we ni wihisha kabisa naco gitumera ko batihisha yani reka twe turabasezerera nga turindire bahishe hama tuze kujya nangora eyo we gaye we ama stress yiwe nabwo arabatako sije yo mabuja stress ziwe nabwo arazibatako ego shao sere bakozi basenga media yani hani kwa mavuye nko musanzwe reka tuterame ngabo gushika tuza gusakirira hama de tweza gusakira amaceruta nyene reka menda gushimira sana mofu kunjya tuza kujya ni wahisha yego naje pendo bashima yego kandi wakoze sana ukuntu uri hambo ukuntu yani GCN umufasha wawe umufata yene nk'umuntu wawe nyene ibintu nk'ivyo iyo mvuze umufasha ni mwibaza ko mufu yabaye umugabo ujya nawe ngo yabaye umugore mucabu bitahura ko je nagumana bitanga abakozi bo muzago barafasha kuba baje gukora cyakintu twe tutobasha gukora kugira ngo tugende gukora natwebwe ivyo abandi batabasha gukora uko biba bimeze so Imane bazigame mofu nabaseze naza kubasezera nitoza gusakira oya neza kubasezera nitweza gufungura gusakira bye mofu turakurindiri kandi ukuruka imana kandi turi seri canke ngo make gumana kugira ngo twizere ko nyine ukifashe ibiseri oya itware nishe netware ngo ndayike mu makare yo